Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, nanone kandi turacagaruka kuri dosiye ya Guillaume Bunyoni. Bamwe mu bagumyabanga bakomeye bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD NEVA nabo yatanguye kubakoramwo akazi. Benshi bibwira ko ari Ibihangange bavuga NEVA ntavuge, ariko NEVA kuri ubu arabireka ko ari umugabo abasumba bose mu gihugu. Hari benshi batanguye gusakwa kandi harimwo n'ibihangange bikomeye nkuko narimeje kubabwira mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse na benshi bari bazi ko abo begereye Perezida Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe kuva Guillaume Bunyoni afashwe abagumyabanga bose bo mugambwe CNDD-FDD bari mu gacerere mu bwoba bwinshi cyane ko nabo bashobora gushikirwa umwanya n'umwanya, abambere bakinjizwa ibohero. Ibintu vyatanguye vyahinduye isura. Ni mu gihe mu minsi iheze murano makuru turaza kubabwiramwo abandi basatswe mu ngo zabo kandi bakomeye cyane. Ni mu gihe mu minsi iheze twababwiye ko hari bamwe mu ba CNDD-FDD batanguye kwishikana kwa Perezida Ndayishimiye bamwereka ko bari mu ruhande rwiwe. Abo tukaba twarababwiyemwo nk'umukuru w'inama nshingamateka Ndabirabe. Iruhande rwa Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, uyundi yoba yaragize ico ashikiriza kugira ngo acungure agatwe kiwe ni Nyamitwe, aho yaheruka gukoresha hari imvugo yakoresheje mu gutuka abasaba ko uburenganzira bw'umuryango wa Bunyoni bwubahirizwa. Ikaba iyo mvugo yarafashwe nk'ubutumwa yahaye Perezida Ndayishimiye ati: Perezida haraba jewe sindi kumwe na Bunyoni. Mu minsi iheze kandi haravuzwa amakuru ko hari itegeko ryoba ryaratanzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ko boja gusaka kwa Denise Bucumi, umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibintu vyababaje ndetse bitera n'ishavu benshi mu bagumyabanga bakomeye b'umugambwe CNDD-FDD, harimwo n'umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Benshi mu bihangange rero batanguye gusakwa. Hambavu ya Denise Nkurunziza yasatswe, iwe kwa Reveriyano Ndikuriyo naho hoba harasatswe. Iryo akaba ari itegeko ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Imbere yuko Guillaume Bunyoni akurwa mu mabanga, n'inyuma yaho hari amajambo menshi yagiye aravugwa. Guillaume Bunyoni yavuze ku amajambo akomeye cyane ubwo yari mwishingira avuga ati: uzokuvuga amajambo uzamenye ko umusumba. Mu gihe Reveriyano Ndikuriyo we yavuze ko vyasamuragwa vyose tukazobigaruka ko. Uyundi yoba yarasatswe mu rugo iwe no mukuru w'inama nshingamateka Ndabirabe. Hari amakuru yavuga ko hari abashingamateka benshi bari inyuma y'umugambi wa Guillaume, kuko benshi Perezida Ndayishimiye yababuza kwisanzura mu itunga ry'igihugu. Bamwe rero bari ku ruhande rwa Perezida Ndayishimiye, abandi bakaba bari ku ruhande rwa Guillaume Bunyoni. Ariko nk'uko nabibabwiye, Ndabirabe we ngo yoba yarishikanye imbere y'umukuru w'igihugu kugira ngo akize agatwe kiwe. Ahandi hoba harasatswe ni kwa General Steve, naho harasatswe bariko basakayo niba atabigwanisho vyari vyinyegeje muhira iwe. Undi wasatswe ni General Gabriel Nizigama batazira Tibia, urugo rwiwe narwo rwarasatswe. Imbere yuko Guillaume Bunyoni afatwa muri Ndamukiza, nuko hatangwa umutahe wo kuja kumufata no gusaka ingo ziwe zose ho bamugasekebuye n'ururi mu ntara ya Rutana. Hari amakuru umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye yaronse imbere. Ni amakuru yaronse mu kwezi kwa Ntwarante, ariko abigendamwo buke buke, ariko akora amatohoza yimbitse kuri vyose.
yakoze amatohoza rero hari umugambi wo kuzomurasa kwigenekerezo ya mbere Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ayo makuru nayo tukaza kuyabashikiriza mu makuru yacu. Niyo makuru yacu aza kuba ataha nimuze gucikwa n'uwori kumurasa ndetse n'ikibanza yari kumurasiramwo. Undi wasatswe ni kwa Edouard Nduwimana naho harasatswe. Kuri ubu benshi barafise ubwoba yoba abo mugambwe uri ku butegetsi ndetse na benshi bakora mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ngaha mu gihugu. Mu gisagara ca Bujumbura abakozi b'iperereza ni benshi cyane, niho womenya ngo uyu canke se uriya ni umukozi w'iperereza. Buri wese ariko agenda yitwararitse kugira ngo hato ataza gufatwa nawe. Nkuko nababwiye uruhande rw'abitwa ko begereye President Ndayishimiye rwashimye ifatwa rya Bunyoni, babona ko bizotuma Ndayishimiye yiganza akagira ubutegetsi bwose atawumuvugurura. Kuva Bunyoni afashwe abanywanyi ba CNDD-FDD ndetse na benshi mu bihangange nta no hirahira kubaza agakuru kiwe canke se agakuru kabo bafatanywe, kiretse umuryango wa Bunyoni n'imiryango yabo bandi bafashwe yogira ico ishikirije mu kubaza uko ababo bamerewe aho bari mwibohero. Abahora bishongora mu gutukana bitwaje Bunyoni nabo kuri ubu ntaco bashikiriza. Ntibazi ko na Bunyoni ivyamushikiye nabo bishobora kubashikira. Hari byinshi byavuzwe ko President Ndayishimiye hari kandi umugambi wo kugerageza kumugandagura hakoreshejwe ishano. Uruhande rwa Bunyoni kandi biravugwa ko rugizwe hanini n'abavuga ko bari mwiragi rya Nkurunziza, akaba narwo ruhande rubonekamwo benshi mu bavugwa mu mabi yo gusesa amaraso, intagondwa ziterekwa imigendanire myiza y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibihugu bibanyi, abaterekwa gusubira kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka ka muntu bahunguka bakagaruka mu gihugu c'abavyaye. Bunyoni ntibamukunda cyane ngo ariko ifatwa ryiwe baribona ko rije kubaca intege. President Ndayishimiye rero yatanguye kubakoramwo akazi katoroshe. Ingo za benshi mu bihangange zatanguye gusakwa. Mwijoro telefone zirarara ziriho kugira ngo uwuronsa amakuru ko nawe mu gatondo bashobora kumushika ko atoroke ahunge akize agatwe kiwe. Turacakurikiranira hafi ivyi dosiye gusa reka ndabibutse ko mu kanya gato tugiye kubashikiriza inkuru ivuga umugambi wo kwica President Ndayishimiye ingene bari bayiteguye wori kumurasa ndetse n'ikibanza yari kurasirwamo. Gusa reka tubabwire ko bari bapanze ko aza kwishwa kwigenekerezo ya mbere Rusama, yari kwicwa kwigenekerezo ya mbere Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ayo akaba ari amakuru ava mu begereye cyane Perezida NEVA. Ayo makuru turaza kuyabashikiriza mu mwanya ntimuze gucikwa nandi yose tuza kubashikiriza. Amatati rero ya Nkurunziza na Rajabu ngo ari mu vyatumye CNDD-FDD benshi biga kwiyorebeka cyane. Ntawuvuga ntawerekana neza aho ahagaze, ngo uzonesha niwe bazokurikira. President Ndayishimiye akanesha bazomukurikira, Bunyoni akanesha bazomukurikira. Ikibazo nyamukuru Evariste Ndayishimiye afise nukumenya icabo bari kumwe koko, kuko ngo bafatiye ko vyabaye kuri Hussein Rajabu abatamushigikiye ngo nibo bagiye gufata iya mbere mu gwayagiza President Ndayishimiye kugira ngo nabo barabe ko batoshikirwa n'ivyashikiye Bunyoni. Kuri ubu rero ibihangange n'abategetsi benshi barafise ubwoba ko nabo boshikirwa n'ibibiriko birashikirwa aba bose. Tubibutse ko ingo zasatswe harimwo urwa Bunyoni nyenewe yasatswe, hakazamwo urwa Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, hakazamwo urugo rw'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe, General Steve ndetse no kwa General Gabriel Nizigama batazira Tibia na Edouard Nduwimana.
Burya kandi benshi bari bazi ko Alain Bunyoni igihe yungururizwa mu ibohero rikuru ry'Ingozi yoba yatwawe n'abapolisi basanzwe. Oya siko bimeze, ahubwo mu kumuvana aho yari apfungiwe mu gasho k'iperereza bamwunguruza bamujana mu ibohero rikuru ry'Ingozi, yari aherekejwe n'abapolisi barinda kwa perezida ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Abenshi ni nabo bariko bakurikirana ivy'umutekano wiwe. Mwarumvise kandi amakuru y'ikiroberi ca Alain Bunyoni. Biravugwa ko kandi Alain Bunyoni yoba akorera vya hafi na Generali Nzobampema ari mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'abandi ba opoza. Ivyo vyose rero vyamaze kumenyekana, ndetse kuri ubu dosiye nyinshi ndetse impapuro amakete menshi yagiye arandikwa n'ingene Alain Bunyoni yagiye arategura umugambi wo kwikura ko Perezida Evaristo Ndayishimiye. Vyose vyinshi kuri ubu NEVA yamaze kubimenya. Umutekano wakajijwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu, amatohoza arabandanya. Ingo z'Ibihangange nazo zirasakwa umunsi ku yundi. Ubwoba ni bwinshi mu bagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD, ubwoba ni bwinshi mu bashinga amateka, ubwoba ni bwinshi mu bajenerali, ubwoba ni bwinshi muri bose bari mu nzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi ko nabo umwanya n'umwanya bashobora gushikirwa kubera iyi dosiye ya Alain Bunyoni. Reka ndabararike ko mu kanya ngiye kubageza ko inkuru mu buryo butomoye. Fyonda sabone canke subscribe kuri rotero wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Sangiza kandi no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.